Yes ndabaramukije mu kiganiro cha Open Mic. Uno munsi turi kumwe na Master Music, Masterland hamwe na Jadix. Masterland ndakuramukije. Salut, ni Masterland canke ngenda kumana Ahmed Chabel Marial, ndi umuririmbyi w'umurundi, ndi umuhinyanyuzi, nkaba na CEO wa Maison Discographique Master Music Records. Hano rero nkaba ndi hano kumuserukira umuririmbyi wacu afise amasezerano muri Maison yacu Jadix The Black canke Birman Boy. Jadix ndakuramukije. Sali na mahoro. Nitwa Juma Nkunda batazira Jadix aka The Black Birman Boy. Ni confess de press twabonyemwo ibintu vya Birman Boy muri video twabonyemwo titre yanditse ko Birman Boy. Tukaba tuzi ko Birman Boy irimo Double J na Kiriku. Kuri wewe bihagaze gute, bimeze gute? Press conference twakoze ejo hahise, nibaza yuko nyamukuru yari yahagaze ku ndirimbo nshasha na sohoye. Narimeje kubibabwira hama ikaba yari yahagaze no kuri Birman Boy, ni naco caca tuzinduye. Novuga ko ndi umwe mu bayikoresha babirekuriwe n'amategeko, kuko muri make Birman Boy yegukiwe jewe. Mbega ko utubwiye ko ufise ivyemezo vyanditswe muri ministeri, hama abandi bakaba bafise iyo muri api, vyagenze gute? Dusobanurire. Nibaza yuko tumaze kubona kumenga hariho gukwega ku mpande ijya cyangwa iriya, twaragerageje turababijejwe, baraheza badutuma kimwe mu vyerekana yuko vy'ukuri izina two turaharanira izina ry'iwacu vy'ukuri ko ari gwacu. Ntabwo banarinda bifitiye, nta gukekeranya, naragenda rondera ivyemeza vyose maze kubidepoza, kandi novuga yuko sinabitumwe jewe nyene, impande zo zaratumwe, mugabo ivyo natumwe ndabishikanye ntibashotse bampa izina. Baragiye baragira amatohoza, barashika ku mpande zose, baravye rero basanga vy'ukuri izina bwego ni igiwanje, hama barankomorera. Double J na Kiriko bari muri Birman Boy, na uri muri Birman Boy, bovuga ati turaguhebeye iryo zina, worikoresha iki? Ego hama muje kutubaza ati gute umugiye sentare ngiye byoshikayo muri sentare, naho tugate ari yonzira twahisemwo inzira yo kugenda muri donc résolution pacifique des conflits. Tavuga ati mugihe boyitwegurira burundu, akaba bavuga ati exploitation ni umuntu umwe, kuko no munsi dufise brevet change protection brevet ya Birman Boy mubona ngaha kuno mupira, ariko nabo nyine bafise NIF canke registre de commerce bahawe na ADB nka entreprise. Mugabo atukana murashaka gushinga entreprise itwa Coca-Cola no munsi, namurashaka gushinga entreprise itwa Keza, kuko ni marque isanzwe ihari, même si toba yanditswe nka no munsi Masterland ni marque kandi irandi iri protege, namurashaka kyadukiza ngo ngigira entreprise umva vyi nibibaho. Donc imbere yuko rero nk'ubo bimwegura Jadix akayitwara, tuvuga ati uko biri kose abantu bakabajije ngo Jadix ngayitwaye, ngo mbega ngo kari muri ndi mutoyi, ngo mbega ngo yikoresha iki? Ni ndoto yiwe guys, ni ndoto yiwe, kandi umwese mu buzima afite indoto, kandi afite droit yo kureva nashaka kure. Nimba rero afite indoto yiwe, je ndabigiranye nk'itongo muneka bikaburanira, nahyo bari tongo uburanira n'umutwari cyangwa umuntu agusumbye ubutunzi, ufite umunezero cyane wo kuba wotsindira, uko ritsindiye icyo urikoresha no kimenya, numenya ati nimba uzoyigurisha ni muzoyubakamwe, umugabo cyambere niyo moral ugira, niyo comfort ugira, kumva ko ikintu cyawe kikwegukira, wakinaguriwe cyangwa wakigabiwe n'amategeko. Donc nkashavuga ati rero ivyo bibaye byo ari vyiza kuri kote yacu ya Jadix. Niyo abantu benshi bagenda bibaza bavuga ati ubwo Jadix ntiyashatse kugira ngo dugire mu byo bita base kugira ngo video irabwe cyane nkuko abarimvye basanzwe babikora. Sanzwe abantu bomenya neza yuko nkuko mwanya mutwibaza ati mbega nta mabezi muko mategekanya kugira ngo kumbure nk'umuririmbyi wanyu ashobore kwizamukiramo, mbwa tubamenyesha ko ari procedure nk'iyo brevet twaberetse, iyo brevet d'invention cyangwa certification yabayeho muri itariki
2028 zo ku 10 2021 kandi ku ico gihe twaraganiriye tuyishira hamwe n'abaririmbyi nka Kiriko na Double J n'abandi baririmbyi n'abasanzwe baharanira inyungu zabo turabasaba yuko hobaho ibiganiro wanashaka n'imbere yaho yuko bishikaho twabasaba ibiganiro gute ati byukuri nimba barakunze iyo brand yigize bakarikunda twege nk'abantu basanzwe bari mu muziki kandi dukunda ko muziki wotera imbere industry muri usanga pana muri inju umwe donc ico no kwita ikibuga cyose cy'umuziki cyatera imbere turashobora kuvuga ati okay uje mu ririmbyi yerekanye capacité canke volonté zo gushobora gukoresha iyo brand ikavamo ikintu c'akamaro pourquoi pas turashobora kwimuha niyo mpamvu twatevye ko umuririmbyi wacu ayandikisha tugati okay ko twabonye ko hari abandi bariko bateganya kuzoyisohora ko muri bashaka no kuyikuburira bashaka kumvikana ukabaha iyo zina iyo tagline sanga ukoresha ukayibaha baka-exploiter bisanzwe nkuko n'umuntu ashobora gufata akagura entreprise sanzwe ihari kayigura yashimira izina ryayo canke yashimye model économique iyo entreprise amariro ariko mugabo vyose je niko niyumvira yari amayirizion kuko bagenzi bacu abo tuvukana ari ba Billmind Boy na Kiriko na Double J sasangwe na produire kera sanzwe harimo no tuva mu ntara imwe bo bose kwa bishatsi babona umenga hariyo ikumbure gikenye bakoresha gikenye mu kwiharira no kwigarurira iryo zina muga nanje nk'umuntu usanzwe mvuga ati ndafise responsabilité zo kuvuga ati ivyo nivyo ukunda ntogira ignorance yo guheberana gutyo ahubwo twaje tuvuga ati okay reka turabe ngiri twaganiriza ndagira ama approche kuri bo kwa manager babo ariko enve ntivyaheshije barabi amazi nk'umwe bavuga mu mvugo y'ikirundi mu mvugo igezweho niho rero twitura ubushikiranganje bw'udandaje biciye mu buyobozi bw'isho bita propriété industrielle warashaka twahurira nabo ba jeune niko navugira muri rindi yahuri nabo ba jeune bandi ariko rero ubushikiranganje bushaka gutanguza ikintu bita enquête yo kumenya ati byukuri ninde nyine iyo invasion kuva kera niho rero mu nyuma bibanze guca ama produit menshi cyane bamuha uruno rwete rumwemerera kwikoresha imbere y'amategeko hama rero bagena ko baraciye bandikisha muri comme entreprise nibaza ko izo national bivuga ko ni procedure nibaza ko abahinga ubudandaji canke na sentare y'ubudandaji ishobora gutatuwe kamenya ati mbega iyo umuntu afise marque déposée iyo zina giwe yoshobora gukoreshwa na entreprise yindi novuga ko ukuri neza gushaka kuva mu biganiro canke kukava no muri sentare ariko twifuje ko sentare yari yoza ku intervenir mu kino kibazo c'abantu bavuga ururimi rumwe abantu bazinanye kuva mu buto bakoranye twifuza yuko bibaye ngombwa kino kibazo cyo kimuka donc hagati yacu alamiable Jadix ni cahe kintu wobwira abafana muri iki gihe ikintu je nshobora kubwira abafana nuko no basaba ko boreka kujija naho ubwo byukuri bihora abafana biwabo bakaraba mbega ukuri nukuhe ko Billmind Boy nta muntu umwe adashobora kubazi imbega yatanguye gukora ryari ntitwanse ko bafana mugaba bagerageze barabe mbega ukuri nukuhe kugira ibintu bitora inzira Talent ni kaye kajambo wobwira abafana indundi muri rusange okay ego murakoze cyane usanga ndafise ubutumwa bukomeye nashaka guha abafana b'abarundi kuko abafana b'abarundi bari trop sentimental bari trop émotionnel kenshi kandi anigihe batibuka n'imvugo bakoresha barashaka rimwe gusanga ari imvugo iri blessant imvugo ikomeretsa imvugo iri violent kandi rero nagendera nabibira akabanga sinifuza byo kuri ko ejo canke yejo tubona barimvye ko bari yahura tukabona abantu baba influenceurs bako bari yahura kubera agression y'abafana b'abarundi bafise uko no munsi twabonyeje bundi kuri Miss Burundi isi yose abarundi bose babahaguruka bamugwanya yitwa umuntu ari forte mwe kumva ngo Miss Burundi ngo yahuye cyo nk'aba ikintu kindi kiri donc kiri bizarre nkuko donc bakora abafana b'abarundi no basaba yuko mu gufana kwiye mudusaba natwe gutera imbere mu byo dukora muri production mudusaba gutera imbere mu evre tubaha nango mutera imbere muri fanatisme muze murabe nk'iburaya abafana baho barana consulta Google
bagakonsulta n'abandi bantu imbere yuko bakomanta agakonsulta akamenya ati ibintu ngiye biba birebye c'est sens ngiye mvuge mega ntaho byokomeretsa donc rero bagabanye ibishobisho nko muri kino kibazo cha Jadix n'abaje bari bandi babiri naho uba umufana wa Kiriko Double nibisugura yuko akoze ikosa ucuri mushigikiramwo oya koko jewe nkanje nano bafise umwene wacu akoze ikosa n'agati mugenzi wanje yikosa nikosa urisubiriye cyangwa uribandanyije desha guta mu kinogo desha kwampira carrière yawe donc n'abafana rero mafise uburyo bwinshi uho byateye imbere maje muri commentaire ukandikira umuririmbyi ukamuha avi yawe cyangwa inbox ukanyandikira unimwandikire mu gihe mubona niba byukuri harimo aho bakosheje mwagete guys nk'iyi procedure ya Jadix gena mwegere twegere aciye amezi indwi turindiriye twayicaranye n'abashinga ntahe Christian Savye na Romeo nahazwe akitwara Amikali du Burundi nabo nyene turisharana baduha 3 jours zo kwiyumvira zo kugira reflexion ariko ntashavuyemwo n'ubu rero twegere turavuga ati imbere yuko nka Sentariza nisifuza kuva abantu bavukana abantu barese basangiye umwuga abajeni twakuranye tungana tuzinanye twanakoranye tohereza mu manza no guhana ibihano kuko urubanza ruraremera ushobora gusanga urubanza uzi ngugiyemo bworosho usanga uvuyemwo uciwe amande menshi kuko hariho ibintu vy'ama intérêt sur l'exploitation n'ibindi usanga vyagiyemo ugasanga uravunitse cyane mu kazi kawe tugese ibyo twifuza gutashaka niba babe bishoboka baturondere bashira mu buyobozi bwa Master Music cyangwa barondere Jadix ikibazo gihere alamiable ariko abafana nabo bareke kujija bavuga ngo Jadix ngashaka buzz ashaka ikino umenye ko muri ivyo nawe bari mutoyi arafise droit yo guharanira no kugwanira agateka kiwe ipopeti yo kayiharanira kuko uno musi niwo uza kunya ibindirimbo yanje ngo nuko nguri Wizkid ushana kurekera no nzogwanira agateka kanje donc c'est ça muri make niyo message no ku bafana dufane mugabo tuganye emotion kandi du contrôle n'amajambo ari violent dushaka gukoresha kuko kuba créateur baba nuko muragira nabi birashobora kuba dikuhaja ugasanga hakudufasha makuma dusambura merci